bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuhera ku ngingo ziyagize ikawa y'u Burundi heruka gutahukana ikibanza ca mbere mwihanishwa gurishwa yabereye mu cya Boston muri leta zunze ubumwe za Amerika abarimyi bikawa cyo kimwe n'igihugu cy'u Burundi ngo bikaba bigiye kuharonkera akarusho ibiciro byo kwiyunguruza kuva uva mu gisagara ca Bujumbura uja mu ntara zo hagati mu gihugu byaraduze nk'ahora hariho amafaranga ibihumbi 5 ubu hariho amafaranga ibihumbi 10 nayo kuva Bujumbura uja mu gisagara ca Ngozi ho bariha amafaranga ibihumbi 25 mu gihe hahora hariho ibihumbi 8 ido nido ryano makuru ni mukanya samikazi Tasiye kubaha ikaze murano makuru tahere mu gisata cyo kumenyesha makuru uburyo ubuke n'ubumenyi budakwiye ngo ni bimwe mu bituma iminyamakuru bidatera imbere byashikirijwe n'umunganizi w'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu mu nama n'abarongoye ibinyamakuru Thierry Kitamoya akaba yamenyesheje ko ubushikiranganje aserukira hamwe n'ikigo n'urwego CNC bariko bariyumvira imigambi butunganya kugira ngo bongereze ubumenyi amenyesha makuru tumukurikire. Intambamyi ya mbere bavuga yuko ari ubukene uburyo bwo gukora gushikira abenegihugu kugira ngo bitohoza amakuru hanyuma biheze biyashikirize usanga harimo ingorane igira kabiri ni ingorane ijanye n'ubumenyi budakwiye mu bamenyesha amakuru bamwe aho usanga no mu byo bakora wumva yuko harimo agahazi ubushikiranganje bufatikanije n'ikigo CNC bwama buriko burategura inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abo bamenyesha amakuru tugasaba abasanzwe badufasha yuko n'ubu bo twama hafi kugira ngo turonse inyigisho abamenyesha amakuru bakore mu umwuga bisunze amategeko awugenga ingorane gato twabonye mu mwuga nuko igisata gisa cyatewe na bande ni rikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi aho umuntu wese ashobora kwita umunyamakuru ugasanga ariko akwiragiza amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru mugabo atariyo intambamyi igira kane ni kumbure ukugene amenyesha makuru badashobora gushikira amakuru ahari kumvo nyinshi harimo yambo y'ubukene navuga hariho kumbure abandi bantu badatahura ibikorwa cy'amenyesha makuru ntibaheze ngo batange inkuru naho turategekanya kugirana inama nabo bose bashobora gutanga amakuru bagira inama n'abamenyesha makuru twumvikane ingene bofashanya kuko baba bafise amakuru baje kuyatanga babamenyesha amakuru baje kuyashikiriza bose baba mu gihugu kimwe bakorera umuvyeyi umwe ari we Burundi bagakorera abarundi mu gisata c'ubutunzi naho abarimyi bikawa hamwe n'igihugu c'u Burundi ngo bazokunguka kubona ikawa y'u Burundi yatahukanye ikibanza ca mbere mwihanishwa agurishwa ryabereye mu gisagara ca Boston muri leta zunze ubumwe za Amerika byashikirijwe n'umuyobozi wishira hamwe abahizi gerekanye ikawa y'u Burundi muri iryo higanwa naho biruko ariko igisata c'ikawa ngo kiracafise intambamyi nko kubura umwavu oba niyo nkuru kubumuyobozi mukuru wishira hamwe abahizi gerekanye muri iryo hayanishwa gurishwa iyo kawa y'u Burundi ngo naho ico kibanza ciza cabonetse ico gisata c'ikawa ngo kiracarimwo ingorane zikora cane kubayirima aho hambere hahise nkuko nabivuze warashobora kumva umuntu yatwa ikawa y'abarimyi b'ikawa hano mu Burundi akayijana kubera atamafaranga yatanze kazamva mu nyuma uyahiriye muri stock urumva ko bibabaje kuko yategerezwa kuba ari we yinjiye mu ruhombo kuko ari we yajanye muri stock yiwe ingorane ntizosubiye kugaruka kwa wa murimyi wacu hano mu gihugu ari naco gituma ubu muri kino gihe ata muntu numwe
atamuguzi n'umwe arekuriwe gutora ikawa hano mu gihugu cy'u Burundi atabanje kuriha amafaranga ashike kuri konte y'igihugu BRB hanyuma aheze kuronka uburenganzira bwo kubandanya atwara ikawa yaguze. Ibindi bibazo biri mu ico gisata uno munsi vyibonekeza nibijanye n'umwavu. Sagaseseshwa rumuri mwese murabona yuko umwavu kino gihe bitoroshe kugira ngo uboneke, nayo kuja mu mahiganwa nk'ayo mpuzamakungu ukanaronka ikibanza kibereye ngo harabaho akunguko ku barimyi bwabo hamwe no ku gihugu mu kwinjiza amafaranga y'agaciro. Muri rusange iyo igiterwa c'ikawa kiriko kiraronka isoko mpuzamakungu ni inyungu ku gihugu no ku bene gihugu. Ubwa mbere kuba ku bene gihugu ni ukuvuga yuko hariho amafaranga baca baheza bakongerwa aza nk'agahembo ka gatatu. Hanyuma ku gihugu amadovize arinjira mu gihugu. Murumva igiterwa c'ikawa ni igiterwa ntagereranywa mu biterwa dufise hano iwacu mu Burundi, kuko dufise umwimbu mwiza mwinshi dushora mu makungu. Murumva amafaranga y'agaciro aca yinjira ari menshi. Muri iryo hayanishwa gurishwa ikawa y'u Burundi ikaba yaronse ikibanza ca mbere ku bijanye n'akanovera ku makawa ashika 400 yari muri iryo higanwa nyene. Arakoze mugenzi wacu Oba niyo nkuru. Mu bijanye no kwiyunguruza naho igiciro cyo kwiyunguruza uva mu gisagara ca Bujumbura uja mu ntara zo hagati mu gihugu na yase canke Probox ibiciro byaraduze. Bamwe mu biyunguruza baganiye na televiziyo Isanganiro kuri wa gatanu bavuga ko nkaho bahora bari 5,000 ubu bahariha 10,000 nayo kuva i Bujumbura uja mu gisagara ca Ngozi bahari 25,000 mu gihe bahora bahariha 8,000. Byose bakavuga ko biva kwiduga y'igitoro. Elisa Ntakarutimana yimenyeza kuri televiziyo Isanganiro. Amwe mu biyunguruza bakoresheje imodoka za Yasi na Probox baridoga bavuga ko ibiciro byadugijwe inshuro zibiri ufatiye kuyo bahora bariha. Twako tuja mu Bukeye twagisenga ayi kuva sizere bene kuganiza sane twaronka imodoka aho twara tugenda ku 5,000 barakwa duca 15. No musi ngo baratubwira gushika Ingozi kari 20,000 kuri Probox 25. Igihe igitego kitabwaduge canke ngo kibure gushika iburaza itege ryari 12,000 ubu ni gushika 15,000. Ivyo bimeze uko mu gihe mu mashirahamwe yunguruza abantu hoho ibiciro bikiri vya bindi ariko ko batagikorera ku mwanya nkuko vyahora. Ku ma agence ndahashitse nsanze ahubwo ibintu bimeze neza, ni ukuvuga yuko mu minsi heze igitoro kitaraduga bahora gurihisha Gitega Bujumbura 6,500 ubu bagirisha 7,000. Kwiyunguruza biragoye kuko turashika kubera tuziko amagence adacererwa, ariko kubera nabo nyene barondera ibitoro bagatonda ugasanga tuko turagenda ducerewe. Jewe naratabuje itike ya vendredi nayitabuje mercredi kugeza ino saa urabona imodoka ntawe ndabona ntirashika. Twebwe dukorera ku masaha ariko durafise ikibazo ibitoro ntibiboneka neza kugira twahirize amasaha abakiriye badukeneye. Mico gihe rero kora nabi tukatubura ubwizigirwa nkuko dukorera agence kandi agence yateza kugira ku mwanya. Barasaba ko kibazo c'igitoro cotorerwa inyishu. Izi agence ahubwo barakwiye kuziha station ku mugoroba zikagenda zose zikaronka station zinywerako. Twashaka gusaba vraiment nimba ari kibazo cyari baduha umuco utomotse tumenye ingorane yo bihari kubijanye n'igitoro kuko kwiyunguruza biratugora. Twasaba ababijejwe kwemporta igitoro canke se leta bavugana n'abacemporta kugira tubashe kuronka igitoro dukore akazi kacu neza atanambamye zibayemo. Abuguruza abantu bakoresheje imodoka za Yasi na Probox ntibashimye kugira ico bavuze idudwa ry'ibiciro. Imana arakenuye mu makuru avugwa mu makungu. Abantu barenga 300 nibo bahitanywe n'imvura y'isegenya mu karere ka Durban mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Amakuru dukesha bagenzi bacu ba France 24 amenyesha ko ibikorwa byo gutabara bigoye kubera ibiraro byahitsambuwe n'imvura. Byandoje irakoze. Vue du ciel,
urabiye mu kirere akarere ka Durban biragoye kukamenya. Muri aka karere isegenya y'imvura yahitanye ivyondo vyinshi itera ububiko amajana y'amakontenere yihereza amabarabara. Hasi hateye ikigongwe. Imvura y'isegenya yaratwaye ivyo byahuye vyose mu nzira. Nko muri ino quartier iri ku nkengera y'igisagara cya Durban aho inzu nyinshi zasidutse. Uyati yuguruye umwango amazi amaze kurenga ku idirisha atavyura abana n'umugore ati nta kintu yarokoye kubera ubwoba. Ku ruhande rw'abahasize ubuzima haharugwa amajana bahitanywe n'umwuzurira. Abajeje intwaro baharura n'imiburiburi 40 bakoze ko benshi bakaba baharuwe mu karere ka Durban kabangamiwe n'imvura y'isegenya yatanguye mu mpera z'indwi iheze. Mu ntara ya KwaZulu Natal mu buseruko ibikorwa byo gutabara birabandanya ariko kubera ibiraro n'amabarabara byacitse uturere twinshi biragoye kudushikamwe. Uyati kibabaje nuko ibikorwa byinshi bijyanye no kurondera abahasize ubuzima ati amazi imyaka irenga 200 atabara kandi n'imvukira ngo ntiyari bwabone nk'ivyo. Ivyo ngo ntivyari bwashike mu myaka 60 iheze. Abajeje intwaro ku nzego z'intango bahamagariye gutanga imfashanyo y'imfungurwa zitabora n'amacupa y'amazi mu gihe hitezwe imvura muri iyi minsi yegereje. Ivyo bikaba vyitezwe gushika no mu ntara bihana imbibe zo hagati no mu buseruko du centre et du sud-est du pays. Tumushimire mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze tugaruke hani wacu mu Burundi mu bijanye n'imigenderanire. Inama nshingamateka yemeje amasezerano ari hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Brazil mu bijanye no guhanahana abanyeshure n'abigisha ba kaminuza mu bijanye no kwigisha hamwe n'ubushakashatsi. Amasezerano akaba yari yasinywe mu mwaka wa 2018 hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri akaba ari mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri. Odreye Akimana yimenyeza kuri hadisanganiro. Bimwe mu bibazo byabajijwe bishingiye ahanini ku bijanye n'ukungene ayo masezerano atari bwashikwe mu ngiro. Umushingamateka Antoine ati nidutahura igituma haciye iyo myaka atari bwashigwe ku mukono. Ikindi nagomba gushikiriza bakivuze ni yari yorotare yabaye kuva 2018 gushika n'umunsi. Twavuga ko nitutahura igituma iyo myaka ine yobe haciye yakora itarasinywa murakoze nyabiteka. Kuri ico umushikiranganje w'indero François Havyarimana yishura ko Burundi ico gihe bitari vyoroshe kubijanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu. Ubu ngo niho biyumviriye ko vyokogwa. Nayo umushingamateka Simo Bigizimungu ashikiriza amakenga ajanye nuko igihugu ca Brazil ataruhana runini kifise ku bumenyi mu karere ka Afrika. Igihugu ca Brazil aha mu karere tubaye nta influence mu bijanye na siyanse ya Brazil tubona. Twovuga ko ngira ngo mu karere abarundi tugiye tuba abambere umuntu akibaza none baraditeguriye gose nk'uko mugenzanje Parfait yabibajije. Mbega ingufu igihugu ca Brazil gifise mu masiyanse niza ko nariko ndaraba mu mwanya heze nabonye ko bari imbere mu bijanye na publication. Abarundi tuba twashingiye izo publication zigwa muri Brazil cyangwa ari ibindi tuvuga duti iki gihugu turabona ko ejo nitwagira ama coopération bizofasha mu ndero mu Burundi tugatera imbere mu bijanye n'indero. Umushikiranganje yahumurije ko tuzobakora ko ivyo dukeneye kuvyo tubiteze ko kubona nk'uko mwabivuze bafise ama publication scientifique menshi ahubwo novuga ntiyo ni indicateur itabesha yuko même au niveau de la formation naho nyene bashobora kuba bari imbere. Rero nico gituma tubiteze ko vyinshi muri iyi accord. Nayo kubijanye n'ivyo bafatira ko mu kurungika bazoja gukarihiriza ubwenge umushikiranganje yamenyesheje ko haragwa amanota afatirwa ko mu kwinjira mu makaminuza azokwakira abo bazoba bagiye gukarihiriza ubwenge kandi ngo buri kaminuza z'ivyo bihugu bibiri zirafise amategeko azigenga.
Audrey Yakimana arakenuye ningaha makuru twari twateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira shimire kandi nabo mu ruganda bafuje kuyatororokanya mwese mugira ibihe byiza